Dusubiye kubahiriza mwiriwe canke mwaramutse banywanyi bacu aho mwoba muherereye hose muri iki gitondo turi ku munsi wa gatatu kw'itariki 13 Nyakanga 2023 ndabasaba kugira ntimuze gucikwa n'aya makuru agezweho reka baramutse kandi bahekaza mwoba muherereye hose badukurikiye bari mu Burundi bari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afurika no ku yindi migabane ya kure ntimuze gucikwa. Ni inkuru rero tugiye kugaruka ko ibiriko biravugwa cane, turaza kugaruka ukungene abarundi baba ibihumbi 10 aribo bamaze gusaba ubuhungiro mu gihugu kibanyi ca Kongo. Ni inkuru ushobora kumva ni ibintu bisa naho bisanzwe ariko n'umuramatari w'intara ya Cibitoke yagize ico ashikiriza, benshi rero bakaba babandanya kuvuga ko ivyo yashikirije vyoba bitandukanye n'ibiriko bibaba. Abarundi rero baba ibihumbi 10 nibo bariko basaba ubuhungiro mu gihugu kibanyi ca Kongo mu kiringo c'amezi 2 gusa. Benshi muri bo bakaba bagizwe ahanini n'abari barahungutse ariko bongera guhunga agatotezo bavuga ko bakorerwa n'urwaruka rw'imbonerakure. Ico gitigiri c'abasaba ubuhungiro gitera ciyongera ndetse kikaba giteye umutima uhagaze abategetsi ba Kongo hamwe n'impunzi z'abarundi zihasanzwe kuko batabona uko bagiye kubaho na rirya imfashanyo z'abagira neza zoba zaragabanutse cane. Abarundi basaba ubuhungiro mu gihugu ca Kongo bagoma bongerekana uko bukeye uko bwije muri iyi minsi. Benshi bo muri bo bakaba bava mu ntara ya Cibitoke na Bubanza aho bavuga ko bahunga agatotezo bakorerwa n'imbonerakure. Mwemwe abarundi bo muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke aheruka guhungira muri ico gihugu ca Kongo akaba yaragize ati kubera turi mu mugambwe Rwasa uwo nawe murazi ko uwankana urunuka na CNDD FDD twebwe abanywanyi w'uwo mugambwe nitwe tuhagirira ibibazo bikomeye cane. Hari ivyashikirijwe na buramatari w'intara ya Cibitoke ni Kareme Bizoza yagize ico ashikiriza we agahakana yivuye inyuma ko atabanyagihugu muri iyo ntara bariko barahungira mu gihugu kibanyi ca Kongo. Ivyo rero akaba bivuze inyuma y'izo nkuru zimaze imisi zivuga ko ari abanyagihugu bahungira muri ico gihugu kubera umutekano muke, inzira hamwe n'ibintu bibandanya kuduga ibiciro. Yoba yaragize ico ashikiriza ku kinyamakuru BBC ariko ni inkuru abenshi bariko bahanahana ndetse abayisoma kandi bakanayigaruka ko bakanenga ivyo yoba yarashikirije. Tuzakugaruka ko muri aya amakuru. Ndagusavye kugira aho vyonde kuri subscribe canke s'abone niba utari wafyondako ukeneye ko bisangiza abagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Usaba rero kugira ngo ntuze gucikwa ndabahaye kaze. Kareme Bizoza akagira ati nta mbonerakure inzara canke iduga ry'ibiciro biriko biratuma abantu bahunga. Ibiciro biri hejuru muri Kongo gusumba mu Burundi, ivyo ni ibinyoma. Kareme Bizoza akagira ati nta mbonerakure inzara canke iduga ry'ibiciro biriko biratuma abo bantu bahunga. Kongera akabwira ati abantu barava mu ikambi y'impunzi muri Kongo bakaza bakamara umunsi umwe, ibiri canke 3 mbere n'ukwezi, hanyuma bagasubirayo batwaye abana iyo hageze ko bafata indya mu ikambi. Umutegetsi akavuga kandi ko abaje atari gusa abava mu ntara ya Cibitoke kuko hamaze gufatwa n'abandi bava mu ntara za Kayanza canke makomine ya Gihanga yo mu ntara ya Bubanza. Kareme Bizoza ngabona ko abo bantu baba bagiye mu rudandaza. Kubwiwe ng'abantu bahunga bagenda batwaye vyose kandi bakagenda bugaye n'amazu. Yagize ati iyo abantu bariko barahunga basiga inzu zugaye, none abantu bahunze bagasiga inzu zuguruye ugasanga mu muhana hagiye abandi bagasigara muhira, aho uwovuga ko ari uguhunga. Bizoza ntanemera ko boba bahunze n'umutekano muke uvuye ku bagwanyi bari muri komine Mabayi. Kagira ati babifata uko bitari, nivyo hari abagwanyi bagwanya leta y'u Rwanda baza kurondera imfungurwa mu Burundi muri komine Mabayi ariko babaja muri Kongo. Ubu usangamwo abo muri Buganda, Gihanga, Rugombo n'ahandi. Umunyamakuru w'ikinyamakuru BBC yanditse iyi nkuru yabajije ko abo bantu boba bahunze kubera rungabanya umutekano kw'ibarabara rya Bujumbura Cibitoke. Avuga abasuma n'ubwaho i Burayi muri bo bariho none barateye bakiba baca bagenda bavuga ngo intambara yateye. Ico ni icitwazo.
Yongeyeho agira ati ivya gusa bitera ubwenge buke, nibasohore isuka kugira ngo ejo bazorye ivyo birondereye. Niko rero yoba yarashikirije. Inkuru zivuga ko impunzi zishasha zoba zimaze gushika mu bibanza vy'agateganyo vya Sange na Kavimvira biri mu karere ka Uvira, ubu baba igihumbi. Benshi rero bakaba ngo batanguye no kugenda cane mu kwezi kw'indwi nk'uko twatanguye tubigarukako. Inkuru zemeza ko haheze amezi abiri abarundi bariko barahungira mu gihugu kibanyi ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo. Abandi mu barundi rero baheruka guhunguka ariko ubu basubiye guhungira muri Kongo bavuga ko agatotezo bakorerwa kera ko ariko basanze n'uku kakibandanya, ariko guca bahitamwo nabone gusubira guhunga. Abarundi 1200 bakiriwe muri site ya Mulongwe ku wa 12 Myandagaro uyu mwaka, ndetse abangana 900 nabari barahungutse, nayo bashasha bakaba ari 300. Ico gitigiri cyose ubuhungiro gitera congerekana, kirajajwe inshinga abategetsi ba Kongo barongoye ku karere ka mbere n'impunzi zasanzwe yuko ngo bituma hibonekeza akajagari n'ingeso zitabereye, n'irya tamfashanyo zikuri izo mpunzi zikironswa kuko ngizahura zitangwa n'abagira neza zagabanutse cane. Ndetse abamaze gushikanwa muri site ya Mulongwe Abarundi bariko basaba ubuhungiro muri Kongo barenga 8,000. Makuru adushikira avuga ko abari mu ikambi mfatakibanza ya Kamanyola bangana 7,000, bari Kavimvira baba 1,000, nayo abari ahitwa Monge bakaba barenga 300. Nizo nkuru rero zari zigezweho cyane cyane mu gisata c'impunzi, aho buramatari w'intara ya Cibitoke wiwe yiyamiriza ivya bavuga ko abarundi bariko barahunga, kavuga ko boba bari mu urudandazwa. Hari n'ibindi bigiye bitandukanye tugiye kugaruka ko mu gisata c'indero, reka abariho tubandaniriza. Muri komine Ntahangwa ikibazo c'akazi coba carabaye imva gusa. Umushikiranganje w'indero François Habyarimana niwe yafashe ingingo ku wa 11 Nyakanga gusubirishamwo ikibazo co gutanga akazi ku barimu muri komine Ntahangwa. Yasiguye ko ico kibazo caranjwe n'uturenge twinshi, yaciye anahagarika umurwi wa komine wari ujejwe gutunganya ico kibazo. François Habyarimana akavuga ko hari amanota yashizwe ahabona basanze adasa na yari yatanzwe mu gihe co gukosora ico kibazo. Kubona uwakosoye yavuze ko mu bo yakosoye 5 yahaye amanota 30/30, tugaca dusanga ku munota bashize ahabona hari abaronse 30/30, bisigura ko ico gikorwa co gutanga akazi ku barimu bashasha kitagenze neza. Kubera ivyo umushikiranganje yaciye amenyesha ko ikibazo kibwirizwa gusubiramwo, yaciye ananahagarika n'umurwi wa komine Ntahangwa wari ujejwe gutunganya ico kibazo, ngo nivyo uwakoze ngo bibaye imfa gusa. Amenyesheje ko agiye gutunganywa ikindi kibazo vuba, atumirira abari bakoze ico kibazo c'akazi co muri komine Ntahangwa kwitegurira ikindi, bazotanga n'itangazo ryaho rikizokorwa, nayo kubikika mu kiza mu gukora ubusuma bakoresheje amazina y'abakorera bushake kubera bazi ko ari bo bashinzwe imbere mu gutanga akazi, akaba abasaba kubihagarika. Kubera iyo mvo umushikiranganje asaba ko kuri komine yose shirwako n'urutonde intonde z'abakorera bushake bo muri iyo komine, ngo iyo komine bazoja ko bagasanga urwo rutonde rutahari ngo bazoca bafata ko shaka gukora ubusuma, ibihano ngo bizoca bitangwa. Kabatera kamu n'abandi bose bo mu yandi makomine baba babona ko hari akanenge koba kararanze ikorwa ry'ico kibazo, kubimenyesha ubushikiranganje butararinda kwishikirayo. Bindi bivugwa cane, hari inkuru ziriko zivugwa cane kwiduzwa ry'ibiciro vy'igitoro, ngo n'ibinyamakuru rero ngo irasinzikara. N'ibinyamakuru ntibisigara inyuma mu murwi yikorwa ko cane n'iduzwa ry'ibiciro vy'igitoro kubera icikagurika ry'umuyaga nkuba. Bimwe mu bikorera mu gisagara ca Bujumbura sigaye bitunzwe no gukoresha imoteri canke groupe electrogene kugira bashobore gushikiriza amakuru abene gihugu. Ibi bituma buri kwezi ivyo binyamakuru bikoresha amafaranga y'umurengera. Kimwe mu binyamakuru twagendeye twasanze kitorohewe muri quartier gikoreramwo umuyaga nkuba ucika kw'isaha kugira gishobora kubandanya imirimo yacu, ngo gitegerezwa kugura igitoro canke mazutu mu mabido kugira gishire mu moteri, ariko ayo mafaranga akoreshwa mu kugura ico gitoro ngarengeye ndakure y'ico kinyamakuru Cenziza. Fatiwe rero ku karorero kabonetse mu bitabo ujejwe ubutunzi haruriramwo amahera asohoka, usanze muri uku kwezi
k'umunani konyene barakoresha amaritiro ashika 600 y'amazutu hamwe wese ngo arashobora no gufata imashini iharura yirabire ayo mahere ingera angana mu kwezi kumwe mbere uwushaka gombe arwize na 12 ibonera ingene ayo mahera angana ku mwaka. Ntituvuze ingene menyesha amakuru biyunguruza bagiye kurondera amakuru. Biraboneka neza ko umuyagankuba n'igitoro bifise aho bihurira mu bijanye n'ubutunzi bw'igihugu kanatsinda byose n'amasoko ntanganguvu ico gisata gitekanye n'ubutunzi bw'igihugu burafata umurongo yungabanye burahungabana. Hari hacerera amezi 2 gusa leta idugiza ibiciro vy'igitoro kw'iritiro none yakaba yari yasubiye kukiduza. Litiro ya essence Bujumbura yarigeze ku mafaranga 2450 ry'amazutu naryo risigaye rigurwa 4250. Peteroli ubu ikaba igirwa 4135 y'amarundi ku litiro imwe. Ubutunzi bw'Uburundi rero bwari busanzwe kuyago hamwe ingingo nk'izo zoguma zifatwa ngo birashobora no gutuma n'ivyahuha bihuhuka. Ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Kayanza busaba abayobozi b'amashure guhagarika ingingo yo gutegeka abavyeyi b'abanyeshure kugurira imyambaro y'ishure ku mashure. Iyo ngendo yibonekeza cane mu mashuri y'abigenga ugasanga barashize ibishiro by'amafaranga umuvyeyi atanga kugira bamushonere impuzu umwana yambara. Ayo mafaranga usanga ari hejuru ayo zogurwa kw'isoko. Nkuko rero umwe yavyiganiye radio na televiziyo Isanganiro Desire Hatungimana arongoye indero mu ntara ya Kayanza avuga ko iyo ngingo yafashwe inyuma y'imyidogo y'abavyeyi bavuga ko hari amashure cane ayigenga yaka amafaranga menshi agenewe iyo myambaro. Kubw'uwo muyobozi abayobozi b'amashuri bobwira abavyeyi amabara agize umwambaro w'ishuri hama abavyeyi bagaheza bakaja kwigurira mu masoko bivanye n'uburyo bwabo. Ikibazo rero kikibonekeza no mu gisagara ca Bujumbura aho usanga hari amashure menshi abigenga bategeka abavyeyi gutanga amafaranga yo gushonesha imyambaro. Bamwe mu bagize ico bashikirize bakaba basaba ubuyobozi bw'indero mu gisagara ca Bujumbura ko bwofata ingingo nk'iyo yo mu Kayanza. Muvyeyi atashimye kwivuga izina nawe akagira ati ibi bintu harimwo ubusuma uravye amahera badutegeka gutanga ugacuraba ivyo bitambara amafaranga bigurwa mu isoko ariho ubudasa. Ni batureke tuvyigurire tunavyishoneshereze niho hazoba batworohereje. Iki gisoro ngo ndagituye n'ababijejwe akaba ariko yongereye ko. Nizo nkuru twari twabateguriye muri iki gitondo turaza no kubandanya kubagezaho vyinshi bigiye bitandukanye kuri uyu munsi wa gatatu tuze kubana. Ndagusaba kugira ngufyonde kuri subscribe canke s'abone ni utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Saba rero kugira ngo ntuze gucikwa wibuke no kubisangiza bagenzi bawe. Imana ibahezagire.